Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Sangwa kaze muri aya makuru yacu yo kwigenekerezo rya 6 ukwezi kwa 3 umwaka w'ibihumbi 2025. Muri aya makuru yacu turababwira ko imirwano irimo guca ibintu muri Uvira. Abarwanyi ba M23 muri kano gatondo barimo guhangana n'abasirikare b'u Burundi. Harimo kuba imirwano ikomeye cyane muri teritwari ya Uvira, cyane cyane mu gisagara cya Uvira. Abasirikare b'u Burundi banze kumanika amaboko. Bamwe muri bo barimo kurasana n'inyeshyamba za General Makenga. Harimo kuba imirwano ikomeye cyane nk'uko amakuru arimo guturuka muri Uvira muri kano gatondo arimo kubyemeza. Iby'iyi mirwano ikomeye cyane irimo kubera muri teritwari ya Uvira turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri kano gatondo kandi mu makuru yacu turababwira ko indege z'intambara za FARDC ndetse n'indege z'igisirikare cy'u Burundi zongeye guhaguruka ku kibuga cy'indege cya Bujumbura maze zikarasa ku barwanyi ba M23. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aravuga ko mu rukerera rw'irigenekerezo indege z'intambara za FARDC zatangiye kurasa muri teritwari ya Uvira, muri Mwenga ndetse na Warungu. Igisirikare cy'u Burundi kirimo gufatanya na FARDC bagakoresha indege z'intambara mu kurasa ku barwanyi ba General Makenga. Ni ibintu birimo kongera ibyago by'intambara ishobora kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Ku munsi w'ejo abarwanyi ba M23 bari batanze gasopo ku gisirikare cy'u Burundi. Bari bavuze yuko abarundi nibakomeza kurasa muri Kongo biraza gufatwa nk'ibikorwa by'ubushotoranyi, kandi M23 nayo ikabasubiza. Abanyagihugu rero bafite ubwoba ko M23 yarasa mu gihugu cy'u Burundi. Ibi nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko abasirikare barenga 70 b'igisirikare cy'u Burundi bafatiwe mu mujyi wa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Mu bikorwa bikomeye cyane byo gusaka inyubako mu mujyi wa Bukavu, abarwanyi ba M23 baraye bacakiye abasirikare 70 b'igihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe aremeza ko muri bano basirikare harimo umusirikare afite ipeta rya majoro mu gisirikare cy'u Burundi. Bano basirikare bacakiriwe mu mujyi wa Bukavu baje bakurikirana n'abandi basirikare benshi bacakiriwe mu mujyi wa Goma. Inyeshyamba za M23 zacakiye abasirikare b'u Burundi barimo 2 bafite ipeta rya koroneri. Abangaba bafatiwe mu mazu mu mujyi wa Goma aho bari binyegeje ubwo zino nyeshyamba za General Makenga zari zimaze kwigarurira igisagara cya Goma. Ibi byose rero turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Niba utarafyonda subscribe ndagusabye ngo umanuke munsi y'iyi video maze urebe ahantu handitse ijambo subscribe canke sabone maze ufyonde ko. Fyonda no ku kandi kantu kameze nk'agakengere kugira ngo uzajye uronka notification inkuru zacu zikugereho umwanya ku mwanya. Nshuti banywanyi bacu ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, sangwa kaze muri aya makuru yacu idonido. Nk'uko nari nabibabwiye mu mfunyapfunyo, abasirikare b'u Burundi barenga 70 baraye bacakiriwe mu mujyi wa Bukavu. Amakuru yizewe aremeza yuko aba basirikare bafashwe barimo umusirikare afite ipeta rya majoro. Amakuru kandi akavuga ko mu cyumweru giheze abandi basirikare b'u Burundi bagera kuri 80 bari bafatiwe mu mazu mu mujyi wa Bukavu. Hari ibikorwa bikomeye cyane birimo gukorwa n'abarwanyi ba M23 byo gusaka inyubako zose mu mujyi wa Bukavu.
Amakuru akemeza ko abazarendo, abasirikare b'u Burundi ndetse n'abasirikare ba FARDC barimo gucakirwa mu mujyi wa Bukavu. Amakuru aravuga yuko bafatanywe inkogo zo mu bwoko bwa Kalashnikov, bafatanywe ibiturika birimo za grenade, ndetse amakuru akemeza yuko bamwe bafashwe bambaye imyenda y'igisirikare, abandi bari baramaze kuvanamo iyi myenda. Amakuru yizewe nuko muri bano basirikare bacakiwe harimo umusirikare afite ipeta rya majoro mu gisirikare cy'u Burundi. Ni ibyago bikomeye cyane bikomeje kugwira abasirikare b'u Burundi, ndetse amakuru aremeza yuko M23 irimo kubacakira ikabajyana mu bigo bya gisirikare byayo muri teritwari ya Rucuru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru arimo kutugeraho avuye mu mujyi wa Bukavu aravuga ko hari abasirikare b'u Burundi bakinyegeje irya nino mu nyubako z'abanyagihugu. Ubwo M23 yinjiraga mu mujyi wa Bukavu, hari abasirikare babuze uko bahunga. Aba basirikare kandi banze kumanika amaboko ngo bishikane mu nyeshyamba za General Makenga, bahisemo kwinyegeza irya nino mu mazu y'abaturage. Ubu rero ibikorwa byo gusaka inyubako birakomeje, aho inyeshyamba za General Makenga zirimo gusaka inzu ku yindi. Barimo gucakira inkogo, barimo gucakira abazarendo ndetse n'abasirikare ba FARDC. Nakamaramaza kubona umusirikare nka majoro w'igihugu cy'u Burundi bamucakira mu muheno, aho arimo kubundabunda yihisha kugira ngo intare za Sarambwe zitamucakira. Bano basirikare 70 bafatiwe mu mujyi wa Bukavu baje biyongera ku bandi basirikare benshi barenga 90 bafashwe mu mujyi wa Goma. Amakuru aremeza ko abasirikare babiri bafite ipeta rya koloneli bari mu basirikare bakomeye b'igihugu cy'u Burundi bafatiwe mu mujyi wa Goma n'intare za Sarambwe. Ibingibi rero birerekana ko abarundi bakomeje kwita kuri songoye muri Kongo. Abarundi barimo kumaramara, intare za Sarambwe zirimo kumaramaza igisirikare cy'u Burundi. Ni igisebo gikomeye cyane, ni ugutsindwa guhambaye ku basirikare ba General Evariste Ndayishimiye yarungitse muri Kongo. Muri aya makuru yacu rero reka twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo, muri teritwari ya Uvira, mu mujyi wa Uvira. Igisagara cya Uvira kirimo kuberamo imirwano ikomeye cyane. Amakuru arimo kungeraho muri kano gatondo aremeza ko abasirikare b'u Burundi banze kumanika amaboko. Hari abasirikare b'u Burundi ku munsi w'ejo bamanitse amaboko maze bavuga ko icyo bakeneye ari inzira ibasubiza mu Burundi. Hari abandi basirikare rero banze kumanika amaboko bavuga ko byanga bikunda bagomba guhangana na zino nyeshyamba za M23. Kuva mu rukerera rw'irigenekerezo rya gatandatu, amakuru yizewe aremeza ko urugamba rwambikanye. Harimo kuba imirwano ikomeye cyane mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Abarwanyi ba M23 barimo gutana mu mitwe n'igisirikare cy'u Burundi. Biravugwa yuko abasirikare b'u Burundi binyegeje irya nino mu mazu, ndetse ko barahiye ko M23 itagomba kugenzura igisagara cya Uvira. Inyeshyamba za Makenga nazo zamaramaje ziravuga ko byanga bikunda zigomba kwirukana abarundi muri Uvira. Bamwe batangiye guhunga berekeza muri Karemi mu ntara ya Tanganyika, ariko amakuru aravuga yuko ababarirwa mu bihumbi 5 bakirimo gukaza umutsi barimo guhangana na zino nyeshyamba. Imirwano ikomeye cyane rero irimo kubica bigacika mu gace ka Uvira, mu gihe indege z'intambara z'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'indege z'intambara za FARDC zirimo guhaguruka ku kibuga cy'indege cya Bujumbura maze zikarasa muri Mwenga, muri Warungu ndetse no mu micungararo ya Uvira. Abarwanyi ba M23 baravuga ko kuva mu rukerera rwa kano gatondo k'igenekerezo rya gatandatu, indege z'intambara za FARDC ndetse n'abarundi zibamereye nabi muri teritwari ya Warungu, muri Mwenga ndetse no mu micungararo y'imisozi ya Uvira. Abarwanyi ba M23 ku munsi w'ejo bari batanze gasopo ku gisirikare cy'u Burundi. Bari bavuze ko abarundi nibakomeza gukoresha ikibuga cy'indege cya Bujumbura barasa muri Kongo ngo biza gufatwa nk'ubushotoranyi, kandi M23 nayo ikaza gusubiza ibi bikorwa by'abasirikare b'u Burundi.
Hari ubwoba rero ko intambara ikomeye cyane yakwinjira mu gihugu cy'u Burundi mu gihe FARDC n'abarundi bakomeje kurasa M23. Ubwoba bw'intambara bukomeje kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi. Hari ubwoba ko inyeshyamba za M23 zaba zigiye gutangiza ibitero bikomeye cyane mu mujyi wa Bujumbura. Ni nyuma yaho uyu munsi ku masaha y'umugoroba igisirikare cya FARDC ndetse n'abasirikare b'u Burundi barashe ku barwanyi ba M23 muri teritwari ya Mwenga. Uyu munsi kandi abarwanyi ba M23 bari batanze gasopo ku gisirikare cy'u Burundi. Abarwanyi ba M23 bari bamenyesheje General Neva ko agomba guhagarika ibikorwa by'ubushotoranyi ndetse no gukomeza gukoresha ikibuga cy'indege cya Bujumbura barasa ku nyeshyamba za M23 muri Kongo. Inyeshyamba za M23 zari zateguje ubutegetsi bwa Gitega ko bino bikorwa by'ubushotoranyi nibikomeza nta kabuza M23 nayo igomba kurasa umujyi wa Bujumbura. Ubwoba ni bwose rero nyuma yaho FARDC ndetse n'abarundi bakoresheje ikibuga cy'indege cya Bujumbura maze bagahagurutsa indege zikarasa kuri M23 muri teritwari ya Warungu muri Kivu y'Amajyepfo. Hari ubwoba ko intwaro zikomeye cyane za M23 zakoreshwa mu kurasa ku mujyi wa Bujumbura cyangwa se kurasa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Kuva ku mugoroba w'irigenekerezo rya 5 ukwezi kwa 3 ibitwaro by'abarwanyi ba M23 babishinze ku misozi miremire ya Uvira. Abarwanyi ba M23 bitegeye neza umujyi wa Bujumbura. Intwaro zabo zose iminwa yazo irimo kureba igisagara cya Bujumbura. Ibitwaro by'abarwanyi ba M23 babitunze ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ubwoba ni bwose rero ko ibitero bikomeye cyane bya zino nyeshyamba za General Makenga byaba bigiye kwibasira ikibuga cy'indege cya Bujumbura nyuma yaho FARDC ndetse n'abarundi barenze ku byo M23 yari yabasabye maze bakagirasaho bakoresheje indege z'intambara zahagurutse ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Amakuru kandi arimo kutugeraho aremeza ko ubutegetsi bwa Gitega bwamaze kwanzura yuko bugiye kurwana umuhenerezo. Nyuma yaho Jean Pierre Bemba yamaze kugera i Bujumbura akaganira na General Neva ndetse na General Prime Niyongabo, amakuru aremeza neza ko igisirikare cy'u Burundi ndetse na General Neva biteguye kurwana urugamba rukomeye. Bwana Jean Pierre Bemba ni minisitiri w'ubwikorezi muri Kongo, yahoze ari minisitiri w'ingabo. Amakuru aremeza ko yamaze kugera i Bujumbura ndetse akaba yaganiriye na General Neva na General Prime Niyongabo. Amakuru kandi aremeza ko yazanye briefcase irimo $5,000,000 z'amadolari y'amanyamerika. Aya ngaya ngo ni amafaranga bazaniye Ndayishimiye ndetse na General Prime Niyongabo nk'agashirikabute ko kugira ngo bakomeze kohereza abasirikare maze bajye kurwanya M23. Amakuru rero aremeza yuko General Neva yiteguye kurwana umuhenerezo ngo arakora ibishoboka byose arwanye M23. Gusa ibyago by'intambara ishobora kwinjira mu gihugu cy'u Burundi nabyo birakomeza gukomanga ku mipaka y'u Burundi ndetse biragaragara yuko intambara yabigiye kwinjira mu gisagara cya Bujumbura. Generali Evaristo Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi arimo gukwegera Burundi ibyago bikomeye cyane. Amakuru twamenye nuko mu biganiro yagiranye na Jean Pierre Bemba yemereye ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'igisirikare cya FARDC gukoresha ikibuga cy'indege cya Bujumbura bakomeza kurasa kuri M23. Amakuru kandi aremeza ko ubutegetsi bwa Gitega bwamaze kwemerera igihugu cya Kongo gukoresha ubutaka bw'u Burundi barasa kuri M23. Abasirikare ba Kongo kandi ngo bashobora gukoresha ubutaka bw'u Burundi maze ngo bagahangana na M23 ibitwaro byabo bishinze ku butaka bw'u Burundi. Ibingibi rero ni ibyago bikomeye cyane General Evaristo Ndayishimiye arimo gukururira abene gihugu b'u Burundi.
Amakuru dufite nuko General Neva arimo kungukira muri izi ntambara, amaze kuronka miliyoni zirenga 50 z'amadolari y'amanyamerika kuva iyi ntambara ya Kongo yatangira. Ndetse amakuru yizewe aremeza yuko ubutegetsi bwa Kongo bwamwemereye ko M23 nimara gutsindwa azegukana ibirombe by'amabuye y'agaciro muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibi byose rero birimo gutuma General Neva yemera gutakura isongoye abana b'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi bakomeje gupfira muri Kongo. General Neva we rwose ameze nkaho ntacyo bimubwiye. General Neva amaze kugurisha igihugu cy'u Burundi, amaze kwemera ko igihugu cy'u Burundi kigomba kuba bazariyeri, maze abasirikare ba Kongo bakagikoresha bahangana na M23. Ni ibintu birimo gushyira mu byago abaturage b'i Bujumbura. Inyeshyamba za M23 nazo zarakaye, zari zateguje ubutegetsi bwa Gitega ko nibakomeza kubarasaho biza kubyara amazi nk'ibisusa. Ibintu rero ntabwo byoroshye kuko intambara ishobora kugera mu gisagara cya Bujumbura. Nyuma y'ibiganiro bikomeye General Evariste Ndayishimiye yagiranye na bwana Jean Pierre Bemba, amakuru aremeza neza ko General Neva yiteguye gutanga abasirikare b'u Burundi maze ngo bagakorana na FARDC. Bamaze kuvanga igisirikare, abarundi bose ngo bagomba kurwana umuhenerezo bagafasha FARDC gutsinda M23. Amakuru arimo kutugeraho muri aka kanya aremeza ko amakamyo menshi arimo gutunda abasirikare abavana mu bice bitandukanye baza mu gisagara cya Bujumbura. Abandi basirikare barimo kwerekeza muri Rumonge ndetse na Cibitoke. Mu bice byinshi bitandukanye abasirikare bari babirimo bamaze kuhava berekeza muri Cibitoke, abandi berekeza mu ntara ya Bujumbura. Amakuru rero akemeza yuko ubutegetsi bwa Gitega burimo kwikanga ibitero bikomeye cyane byaba bigiye kugabwa ku gihugu cy'u Burundi. Amakuru twamenye nuko abasirikare benshi cyane bari mu ntara ya Kirundo ihana umupaka n'igihugu cy'u Rwanda bamaze kuhava. Bano basirikare bajyanywe i Bujumbura, abari bari muri Kayanza nabo bamaze kuhavanwa. Amakuru akemeza neza ko bamaze kwerekeza muri Cibitoke, abandi bakerekeza ku mupaka w'u Burundi na Kongo, aho ngo bategereje guhangana n'inyeshyamba za M23. Ibyago by'intambara ikomeye cyane rero bikomeje kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi. Uyu munsi abarwanyi ba M23 rwose ku mugaragaro baburiye ubutegetsi bwa Gitega. Babwiye General Neva ko arimo kwikwegera akarambaraye. Abarwanyi ba M23 mwikete bandikiye Ndayishimiye bamwibukije ko ubutaka bwa Kongo atari itongo ry'abarundi, ngo nagasomborotse ndetse n'agasuzuguro gakomeye cyane kubona General Neva arimo gukoresha igihugu cy'u Burundi maze akarasa muri Kongo. Ibingibi ngo biraza gukomeza gufatwa nk'ubushotoranyi mu gihe indege za FARDC ndetse n'abasirikare b'u Burundi bakomeza kurasa kuri zino nyeshyamba. Ibyo M23 yari yasabye ubutegetsi bwa Gitega babirenzeho maze bahagurutsa indege z'intambara zijya kurasa muri teritwari ya Walungu. Ibintu rero ntago byoroshye. Amakuru aravuga yuko intwaro za M23 bazirebesheje mu gisagara cya Bujumbura. Abarwanyi ba M23 nibo barimo kugenzura imisozi miremire ya Uvira. Biravugwa yuko bashinze ibitwaro birebire mu gace ka Uvira, aho rwose bashobora kurasa mu buryo bworoshye igisagara cya Bujumbura, ndetse ngo bashobora no kohereza za misile ku kibuga cy'indege. Mu gihe rero abasirikare b'u Burundi barimo kwiyongera mu gisagara cya Bujumbura ndetse ubwoba bw'intambara bukaba bukomeje kwiyongera, abanyamahanga bo barimo guhunga bava mu Burundi. Abanyamahanga bakomeje guhunga igihugu cy'u Burundi ndetse ibihugu byabo birimo kubahamagarira kuva vuba na bwangu mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru aremeza yuko Ababiligi, Abanyamerika, Abongereza, Abafaransa, Abahorandi, Abadage ndetse n'Abanyakanada barimo kuva mu gihugu cy'u Burundi vuba na bwangu. Ngo bafite amakuru y'ubutasi yemeza yuko intambara igiye kwaduka mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru rero akemeza yuko ibikorwa by'ubutegetsi bwa Gitega birimo gukwegera abanyagihugu nyarucari akarambaraye.
mu gihe rero ubwoba ari bwose mu gisagara cya Bujumbura, ndabamenyesha ko ibyago bikomeje kwiyongera mu gisirikare cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi barimo gufatwa amatekwa mu gace ka Uvira, ndetse abarenga 1000 bamaze kumanika amaboko bavuga yuko bakeneye inzira yo kwisubirira mu gihugu cy'u Burundi. Inyeshyamba za M23 zamaze rwose kugota umujyi wa Uvira. Ni ibyago bikomeye cyane ku bihumbi by'abasirikare b'u Burundi barimo kugaragara muri uyu mujyi wa Uvira. Harimo kuba imirwano ikomeye cyane kandi mu bice bya Kivu y'Amajyepfo werekeza muri Minembwe. Igisirikare cya Kongo kirimo guhangana na Twirwaneho. Abarwanyi benshi cyane b'abamayimayi barimo guhangana na Twirwaneho. Imirwano irimo guca ibintu. Abanyamurenge barimo gutabaza, ndetse amakuru arimo kutugeraho aremeza ko M23 irimo kwerekeza muri biriya bice. Uyu munsi kandi inkuru mbi yongeye kumenyekana mu gisirikare cy'u Burundi. Abasirikare bagera kuri 2 bafite ipeta rya koloneli b'igisirikare cy'u Burundi bafatiwe mu mujyi wa Goma. Amakuru yizewe aremeza neza ko abasirikare ba General Makenga bacakiye ba koloneli 2 b'igisirikare cy'u Burundi. Abasirikare 2 b'igihugu cy'u Burundi bafite ipeti rya koloneli bafatiwe mu mujyi wa Goma n'inyeshyamba za M23. Ndasubiramwo, abakoloneli 2 b'igihugu cy'u Burundi bafatiwe mu mujyi wa Goma. Inyeshyamba za M23 zabacakiye. Ni mu bikorwa bikomeye cyane byo gusaka umujyi wa Goma, byo guhiga FARDC ndetse n'abazarendo binyegeje muri uyu mujyi wa Goma. Mu bikorwa bikomeye cyane byo gusaka umujyi wa Goma, abarwanyi ba M23 bacakiye abasirikare 2 bafite ipeta rya koloneli b'igihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe aremeza ko bano basirikare bari binyegeje mu mazu yo mu mujyi wa Goma. Ubwo umujyi wa Goma wafatwaga, bano basirikare babuze uko bahunga maze binyegeza mu mazu mu mujyi wa Goma. Ubu rero M23 yamaze kubacakira. Ba koloneli 2 b'igihugu cy'u Burundi bacakiriwe mu mujyi wa Goma. M23 irabafite. Ayandi makuru kandi arimo gutangazwa n'ibimenyesha makuru byo mu Rwanda. Amakuru kandi arimo kwemezwa n'amasoko yacu mu mujyi wa Goma aremeza ko General Omega w'inyeshyamba za FDLR nawe M23 yamucakiye. Ndasubiramwo, hari amakuru yemeza yuko inyeshyamba za M23 zacakiye General Omega w'inyeshyamba za FDLR. Uyu nguyu niwe muyobozi mukuru w'inyeshyamba za FDLR. Amakuru avuga yuko ubwo imirwano yari ikomeye cyane muri Nyiragongo, abarwanyi ba M23 barashe General Omega agakomereka mu buryo bukomeye. General Omega rero FDLR ndetse n'abasirikare ba FARDC baramuhungishije maze bajya kumuvuza mu mujyi wa Goma. Amakuru atugeraho aremeza yuko M23 muri iyi minsi ishize yamufatiye mu mujyi wa Goma, aho yari arimo kwivuza mu bitaro muri uyu mujyi wa Goma. Aya makuru kandi agakomeza avuga yuko za FDLR nyinshi cyane ndetse n'abasirikare b'u Burundi nabo bafatiwe mu bitaro mu mujyi wa Goma, aho bari barimo kwivuza barihinduye abasivile. Iyindi nkuru ikomeye cyane irimo kuvugwa mu mujyi wa Goma nuko abarwanyi ba M23 bacakiye meya w'umujyi wa Goma. Umuyobozi w'umujyi wa Goma wari uburongoye mbere yuko M23 iwucakira. Amakuru yizewe aremeza neza ko ubungubu intare za Sarambwe zamaze kumucakira. Komiseri Superieri Principale Faustin Kamanda Kapendi wari urongoye umujyi wa Goma, amakuru aremeza yuko ari mu minwe y'intare za Sarambwe. Amakuru dufite aravuga yuko uyu mugabo bamusanze mu mazu yo mu mujyi wa Goma, yari yihishe yabuze uko ahunga. Ubwo M23 yigaruriraga umujyi wa Goma, bamwe mu basirikare bakomeye ba Kongo babuze ubuhungiro, ndetse amakuru akavuga yuko benshi bakinyegeje muri uyu mujyi wa Goma, mu gihe abandi bagiye kwihisha muri MONUSCO ndetse na SADC.
Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko abajenerali bagera kuri 2 b'igisirikare cya Kongo bakinyegeje mu kigo cya MONUSCO mu mujyi wa Goma, bari kumwe n'abandi basirikare bakuru b'igisirikare cya Kongo barimo Lieutenant Colonel Njike Kayiko Guillaume wavugiraga igisirikare cya FARDC. Lieutenant Colonel Njike Kayiko Guillaume amakuru dufite aremeza neza ko yahungiye mu kigo cya MONUSCO mu mujyi wa Goma. Nawe yabuze uko ahunga ngo ave muri uyu mujyi wa Goma ubwo abarwanyi ba M23 bari bamaze kuwucakira. Ibihangange byinshi cyane rero biri mu mujyi wa Goma. M23 irimo kugenda ibicakira gahoro gahoro. Amakuru aravuga yuko abahungiye muri MONUSCO nabo bari hagati y'urupfu n'umupfumu, ngo ntago bazabona uko basohoka muri MONUSCO kuko imodoka yose isotse muri MONUSCO intare za Sarambwe zirayisaka. Ntabwo rero generali cyangwa se koloneli w'igisirikare cya Kongo yava muri MONUSCO M23 itamucakiye. Ni ibyago bikomeye cyane ku gisirikare cya Kongo. Igisirikare cy'u Burundi cyo kirimo kurirayo kwarika. Ba koloneli 2 b'igisirikare cy'u Burundi bacakiriwe mu mujyi wa Goma, ndetse amakuru aremeza yuko bari kumwe n'abandi basirikare benshi b'igihugu cy'u Burundi. Aya makuru yacu rero tugiye kubigaruka ko byose. Niba utarafyonda subscribe aka ni akaryo keza ko kubikora kugira ngo uzajye uronka amakuru yacu umwanya ku mwanya. Nshuti banywanyi bacu ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, sangwa kaze muri aya makuru yacu. Nkuko nari mpejeje kubibabwira mu mfunyapfunyo, abarwanyi ba M23 bacakiye ba koloneli 2 b'igisirikare cy'u Burundi. Bano ba koloneli b'u Burundi bafatiwe mu mujyi wa Goma. Amakuru yizewe aremeza yuko ubwo inyeshyamba za M23 zigaruriraga umujyi wa Goma, bano basirikare b'u Burundi babuze uko bava muri Goma ngo bahunge. Amakuru kandi akavuga yuko babuze uko bahungira muri MONUSCO kuko imihanda yose M23 yari yamaze kuyicakira. Amakuru rero akemeza ko abasirikare b'u Burundi bahisemo kujya kwinyegeza mu mazu yo mu mujyi wa Goma. Hashize iminsi M23 itangije ibikorwa bikomeye cyane byo gusaka umujyi wa Goma. Inzu zose ziri mu mujyi wa Goma zirimo gusakwa. Muri ibi bikorwa byo gusaka umujyi wa Goma, M23 yacakiye abasirikare benshi ba Kongo. M23 yacakiye abazarendo benshi, ndetse amakuru aremeza yuko hari abasirikare b'u Burundi barenga 50 bafatiwe muri uyu mujyi wa Goma. Muri bano basirikare b'u Burundi rero harimo bano basirikare 2 bakomeye. Ba koloneli 2 b'igihugu cy'u Burundi bafatiwe mu mujyi wa Goma, ndetse amakuru yizewe aremeza ko bari bafite inkoho zabo. Bari binyegeje mu mazu y'abaturage mu mujyi wa Goma, ndetse bakoreshaga abaturage kugira ngo babagaburire mu nyubako zabo. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu mujyi wa Goma aravuga ko hari abasirikare b'u Burundi bavanyemo imyenda y'igisirikare, bavanyemo impuzu zabo maze bihindura abasivile. Ubu ngubu bakaba binyegeje irya nino mu bice by'umujyi wa Goma. Bano basirikare babonye ibintu bibakomeranye cyane, babura inzira zo guhunga maze bavanamo imyenda ya gisirikare. Aya ni amakuru yizewe duhabwa n'amasoko yacu mu mujyi wa Goma. Amakuru kandi arimo kutugeraho akavuga yuko M23 ikomeje ibikorwa byo gusaka inyubako zose mu mujyi wa Goma, ndetse n'abakekwaho kuba abasirikare b'u Burundi bose barimo gutabwa mu mvuto. Ntabwo rero ibintu byoroshye ku gisirikare cy'u Burundi. Ni ikindi gisebo gikomeye cyane kuri Generali Evariste Ndayishimiye wohereje abasirikare muri Kongo. Generali Neva yagiye avuga kenshi ko nta basirikare bafatiwe ku rugamba. None ubu ngubu M23 yabacakiriye mu mujyi wa Goma. Amakuru dufite nuko M23 irimo gutegura igikorwa cyo kuberekana imbere y'abamenyesha makuru.
Bano basirikare b'u Burundi bacakiriwe mu mujyi wa Goma baje bakurikira abandi basirikare benshi bafatiwe ku rugamba. Igihugu cy'u Burundi cyagiye gihakana yuko nta musirikare wacyo M23 yafashe matekwa. Gusa amakuru dufite nuko abasirikare barenga 200 bari muri Rucuru bafashwe matekwa, abandi barenga 300 M23 yabafatiye ku kirwa cy'Ijwi. Ayandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa mu buseruko bwa Kongo nuko abarwanyi ba M23 bacakiye General Omega w'inyeshyamba za FDLR. Ndasubiramwo, abarwanyi ba M23 bacakiye General Omega w'inyeshyamba za FDLR. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu mujyi wa Goma. Amakuru kandi yatangiye gutangazwa n'ibimenyesha amakuru byo mu Rwanda aremeza ko M23 yacakiye General Pacifique Ntawunguka batazira General Omega. Uyu mugabo niwe urongoye inyeshyamba za FDLR. Amakuru avuga yuko ubwo imirwano yari ikomeye cyane muri Nyiragongo, abarwanyi ba M23 bamurashe agakomereka. Abasirikare ba Kongo ndetse n'inyeshyamba za FDLR baramwirukankanye maze bajya kumuvuza mu mujyi wa Goma. Amakuru twamaze kumenya kandi arimo kwemezwa n'amasoko yacu aravuga yuko General Omega yajyanywe mu bitaro mu mujyi wa Goma. Inyeshyamba za M23 rero muri iyi minsi ishize zamucakiriye mu bitaro mu mujyi wa Goma. Amakuru avuga yuko bamufatanye n'izindi nyeshyamba nyinshi za FDLR zari zinyegeje mu bitaro mu mujyi wa Goma, ndetse abandi bakaba bari barakomeretse. Mu minsi ishize M23 yakoze operasiyo ikomeye cyane yo gucakira FDLR. Abasirikare b'u Burundi ndetse n'abazarendo bari binyegeje irya nino mu bitaro mu mujyi wa Goma. Mwabonye ko ubutegetsi bwa Kongo bwahise busohora itangazo bavuga yuko M23 irimo gushimuta abarwayi. Ntabwo bari abarwayi rwose. Amakuru twamenye nuko bari abasirikare ba FDLR, abandi ari abasirikare ba FARDC, abandi ari abasirikare b'u Burundi. Muri bano basirikare bacakiriwe mu mujyi wa Goma, amakuru dufite nuko harimo General Omega w'inyeshyamba za FDLR. Bamucakiriye mu bitaro mu mujyi wa Goma. Muri iyi minsi ishize mwabonye igisirikare cya Kongo kirimo guteza ubwega kivuga yuko abarwanyi ba M23 barimo gushimuta abarwayi mu bitaro mu mujyi wa Goma. Mwabonye umuryango w'abibumbye nawo uvuga yuko M23 irimo gushimuta abarwayi mu mujyi wa Goma. Ntabwo bari abarwayi ahubwo ni operasiyo ikomeye cyane yari igamije gucakira abasirikare ba Kongo bari binyegeje irya nino mu bitaro mu mujyi wa Goma. Amakuru yizewe akavuga yuko General Omega nawe bamucakiriye muri bariya basirikare ba FDLR bari binyegeje mu bitaro mu mujyi wa Goma. Intare za Sarambwe rero zamaze gucakira General Omega. General Omega aje akurikira General Gakwerere nawe wacakiwe n'abarwanyi ba M23. Biragaragara yuko abarwanyi ba FDLR M23 ibamereye nabi. Abayobozi bakuru ba FDLR barimo gucakirwa, ndetse amakuru aravuga yuko uyu mugabo M23 ishobora kumushyikiriza igihugu cy'u Rwanda muri iyi minsi ya vuba cyane. Iyindi nkuru ikomeye cyane irimo kuvugwa mu mujyi wa Goma nuko abarwanyi ba M23 bacakiye meya w'umujyi wa Goma. Wari urongoye umujyi wa Goma, intare za Sarambwe zamaze kumucakira. Komiseri Superieur Principal Faustin Kamanda Kapendi wari urongoye umujyi wa Goma. Amakuru aravuga yuko intare za Sarambwe zamaze kumucakira, bamusanze yihishe mu mazu mu mujyi wa Goma. Amakuru akavuga yuko yafatanywe n'abandi bapolisi ndetse n'abasirikare ba FARDC. Uyu mugabo ukomeye cyane muri Kongo yari arongoye umujyi wa Goma. Amakuru avuga yuko yabuze ubuhungiro.
ubwo M23 yinjiraga mu mujyi wa Goma, uyu mugabo yabuze uko yerekeza muri MONUSCO. Imihanda yose bari bamaze kuyifata, ndetse amakuru akavuga yuko yashatse kunyura mu kiyaga cya Kivu, ariko agasanga amazi y'Ikivu bamaze kuyafunga. Uyu mugabo rero yihisha mu mazu mu mujyi wa Goma. Intare za Sarambwe zamaze kumucakira, ndetse amakuru akemeza yuko muri iyi minsi iri imbere nawe bazamwerekana imbere y'abamenyesha makuru. Muri iyi minsi inyeshyamba za M23 zirimo gusukura umujyi wa Goma. Barimo gucakira ibihangange byinshi cyane mu gisirikare cya Kongo ndetse no mu gipolisi cya FARDC. Amakuru aravuga yuko hari abasirikare benshi ba Kongo barimo gucakirirwa muri uyu mujyi wa Goma. Komiseri Superieur Principal Faustin Kamanda Kapendi nawe n'umwe muri bano basirikare bafatiwe mu mujyi wa Goma. Iyi ngiyi rero ngo yaba ari turufu ikomeye cyane abarwanyi ba M23 bacakiriye mu mujyi wa Goma. Uyu mugabo Komiseri Superieur Principal Faustin Kamanda Kapendi yari yumvikanye avuga yuko M23 rwose itazinjira mu mujyi wa Goma. Yarakunze kuvuga yuko igisirikare ndetse n'igipolisi bazakora ibishoboka byose bakabuza M23 kwinjira muri uyu mujyi wa Goma. None dore M23 imucakiriye mu mujyi wa Goma, arimo kubundabunda yihisha mu mazu y'abaturage. Amakuru rero akavuga yuko M23 ikomeje ibikorwa byabo byo gusaka uyu mujyi wa Goma, ndetse ko bari buze gucakiriramo abandi basirikare benshi. Ayandi makuru kandi arimo kutugeraho aravuga yuko abajenerali babiri ba FARDC bahungiye muri MONUSCO. Hari kandi Lieutenant Colonel Njike Kayiko Guillaume w'igisirikare cya Kongo wari umuvugizi wa guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aremeza yuko nawe yinyegeje muri MONUSCO mu mujyi wa Goma. Aba bose rero ngo nta kabuza M23 irabategereje, ntabwo bashobora gusohoka muri MONUSCO. M23 isaka umuntu wese usohotse muri MONUSCO. Imodoka yose ivuye muri MONUSCO barayisaka, ndetse M23 itegereje kuzabacakira bavuye muri MONUSCO. Intambara irimo kubera mu buseruko bwa Kongo irimo guhindura isura. Ibintu birimo kurushaho kudogera mu buseruko bwa Kongo, ndetse hari ibyago ko intambara ikomeye cyane yabigiye kwadukira akarere k'ibiyaga binini. Abasirikare ba Kongo bakomeje kugera mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare ba Afurika y'Epfo nabo bakomeje kugera mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe aremeza yuko Bwana Jean-Pierre Bemba wahoze ari Minisitiri w'Ingabo muri Kongo yamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi, ndetse akavuga yuko agiye gutegura urugamba rukomeye cyane mu karere k'ibiyaga binini. Bwana Jean-Pierre Bemba yamanukanye n'abakomando b'igihugu cya Kongo bageze ku 3,000. Amakuru rero akemeza yuko bamaze kugera i Bujumbura, kandi ngo biteguye gutangiza urugamba rwo gukubita M23, ndetse yemwe baravuga yuko ngo biteguye no guhangana n'igihugu cy'u Rwanda, bavuga yuko aricyo gifasha M23. Bwana Jean-Pierre Bemba ubungubu ni Minisitiri w'Ubwikorezi muri Kongo. Yahoze ari inyeshyamba, ndetse yegeze no kuba Minisitiri w'Ingabo ku butegetsi bwa Tshisekedi. Amakuru rero akemeza yuko ari we ugiye kurongora iyi mirwano, ndetse ngo akaba arimo gutegura neza urugamba rwo gutsinda M23. Ku munsi w'ejo mu masaha y'ijoro, amakuru yizewe yamaze kumenyekana aremeza ko indege 3 z'igisirikare cya FARDC zageze mu gihugu cy'u Burundi. Ndasubiramwo, indege 3 z'indwanyi z'igisirikare cya FARDC zaguye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Ni indege zavuye muri Kongo ziza mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru aremeza neza ko izi ndege ngo zije gufasha igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abakomando ba FARDC bari mu gihugu cy'u Burundi gutangiza ibitero bikomeye cyane ku barwanyi ba M23 cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo.
ubu ngubu abarwanyi ba M23 barimo gukataza bigarurira ibice byinshi. Abarwanyi ba M23 bamaze gufata teritwari ya Mwenga, ndetse amakuru aremeza neza ko barimo gusatira agace ka Minembwe. Bwana Jean Pierre Bemba wegeze kuba inyeshyamba muri Kongo, ubu ngubu akaba ari minisitiri w'ubwikorezi muri Kongo, niwe wageze mu gihugu cy'u Burundi, ndetse arimo kwigamba yuko agiye gutangiza ibitero bikomeye bigamije kwirukana M23 mu duce twose yamaze kwigarurira. Bwana Jean Pierre Bemba yazanye n'abakomando babandi ubutegetsi bwa Kongo buvuga ko bahambaye, babandi biyita ibihunyira ndetse n'abiyita za Kagoma, bose bamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. Abakomando 3,000 kandi bafite intwaro zikomeye nibo ngo biteguye gutangiza ibitero bikomeye byo kwirukana M23 mu bice byose byegereye umupaka wa Kongo n'u Burundi. Bano bakomando kandi ngo biteguye kwisubiza umujyi wa Bukavu. Ubutegetsi bwa Kongo ngo burimo no gutegura ibitero bikomeye bigomba kwisubiza umujyi wa Goma vuba na bwangu. Mu minsi ishize Perezida Tshisekedi yabwiye abaministre ndetse amenyesha abaturage ba Kongo ko ibintu byose byamaze gutungana, ko bamaze gutegura ibitero bikomeye bigomba kwisubiza umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu. Igihe rero ngo kirageze M23 bayicaneho umuriro. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko abakomando b'igisirikare cya Kongo ngo barimo kwitegura gukorana n'abakomando bavuye muri Afurika y'Epfo. Bano basirikare bavuye muri Afurika y'Epfo bamaze iminsi bari mu makambi ya gisirikare mu gihugu cy'u Burundi. Ubu ngubu rero ngo bagiye gufatanya n'ibihunyira ndetse na za Kagoma zavuye muri Kongo. Abangaba ni babakomando kabuharwe baronse imyimenyerezo ikomeye, maze ngo batangize ibitero bigamije guhumbahumba abarwanyi ba M23. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko Bwana Jean Pierre Bemba yasesekaye mu gihugu cy'u Burundi. Jean Pierre Bemba yaraye abonanye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe aremeza yuko Jean Pierre Bemba yahuye na General Neva mu masaha y'ijoro kuri rigenekerezo rya 4 rishyira igenekerezo rya 5. Bwana Jean Pierre Bemba kandi yahuye na General Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi. Bwana Jean Pierre Bemba yahuye n'abategetsi bakomeye mu gisirikare cy'u Burundi ngo bari barimo kurabira hamwe ingene bagomba gutangiza ibitero bikomeye bigamije guhumbahumba abarwanyi ba M23 ndetse no kwisubiza ibice byose izi nyeshyamba zirimo kugenzura. Mu yandi makuru kandi arimo kuvugwa kandi yamaze kumenyekana nuko Bwana Jean Pierre Bemba yazanye za briefcase zuzuye amadolari y'amanyamerika. Amakuru yizewe aremeza ko Bwana Jean Pierre Bemba yazanye amakese yuzuyemo amamiliyoni y'amadolari y'amanyamerika. Biravugwa yuko miliyoni zigeze kuri 5 z'amadolari y'amanyamerika Bwana Jean Pierre Bemba yaje ayatwaye mu ndege, ngo yayazaniye ubutegetsi bwa Gitega kugira ngo bavugurure amasezerano y'imikoranire. Ubutegetsi bwa Gitega ngo bwemeye yuko ubutaka bw'u Burundi buzakoreshwa n'igisirikare cya FARDC mu kugaba ibitero kuri M23, ndetse ngo ubutegetsi bwa Gitega bwaba bwemeye ko ikibuga cy'indege cya Bujumbura kizakoreshwa n'abasirikare ba Kongo n'abafatanyabikorwa babo mu kugaba ibitero ku banzi ba Kongo. Ababanzi ba Kongo rero ubutegetsi bwa Kinshasa buvuga ko ari M23 ndetse n'igihugu cy'u Rwanda bashinja ko ari cyo gifasha zino nyeshyamba zirongowe na General Makenga. Ubutegetsi bwa Gitega ngo bwemeye ko ikibuga cy'indege ndetse n'ubutaka bw'u Burundi buzakoreshwa mu kugaba ibitero kuri M23 ndetse ngo no guhangana n'igihugu cy'u Rwanda. Abihweza ivya politike barabona ko ibintu bigiye kuyangara mu karere k'ibiyaga binini. Abihweza ivya politike barabona ko intambara irimo kototera akarere. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko Uburundi na Kongo barimo gutegura intambara ndetse ko bakomeje imigambi yabo yo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda.
Interahamwe za FDLR zavuye muri Kongo ubu ngubu ziri mu Burundi zirimo kuronka imyimenyerezo ikomeye. Interahamwe ziri mu gisirikare cy'u Burundi. Interahamwe zirimo gukorana n'imbonerakure. Interahamwe zirimo guhabwa ibirwanisho bikomeye cyane, ndetse ngo ubutegetsi bwa Gitega bwazemereye ko zizakoresha ubutaka bw'u Burundi mu gutera igihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bwa Tshisekedi nabwo bumaze iminsi burimo gufasha FDLR. Izi nterahamwe zahawe ibikoresho bikomeye, ndetse imigambi ya Tshisekedi ngo ni uguhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rwabahaye gasopo inshuro nyinshi, ndetse u Rwanda rwavuze ko ruhangayikishijwe n'umutekano warwo. U Rwanda rwashyizeho ingamba zikomeye cyane z'ubwirinzi, ndetse u Rwanda ruvuga ko umuntu wese uzagerageza guhungabanya umutekano warwo azahura n'ibyago bikomeye cyane, ngo azahura n'akaga kandi azabona isomo rikomeye. Ubutegetsi bwa Gitega burimo gukorana na FARDC, ndetse ubutegetsi bwa Gitega bwongeye kwakira indege z'intambara. Ni mu gihe abarwanyi ba M23 nabo bamaze gutanga gasopo ku butegetsi bw'u Burundi. Mu ikete rikomeye cyane abarwanyi ba General Makenga bandikiye ubutegetsi bwa Gitega batanze gasopo ku gisirikare cy'u Burundi gikomeje kurasa muri Kongo. Abarwanyi ba M23 bibukije ubutegetsi bwa Gitega ko igihugu cya Kongo atari itongo ry'abarundi, ngo ntabwo rero igihugu cy'u Burundi cyemerewe kurasa muri Kongo. Ibingibi ngo nibikomeza abarwanyi ba M23 nabo ngo barafata izindi ngamba zikomeye. Hari amakuru avuga yuko M23 ishobora kurasa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura cyangwa se ikarasa mu mujyi wa Bujumbura. Ubwoba rero bukomeje kwiyongera mu gisagara cya Bujumbura nyuma yaho abarwanyi ba M23 bigaruriye imisozi ya Uvira iteganye neza n'ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Iyi misozi ya Uvira iri hejuru cyane ku buryo abarwanyi ba M23 barimo kureba neza igisagara cya Bujumbura. Iyi misozi ya Uvira ihanamiye neza umujyi wa Bujumbura. Ni ibintu byoroheye cyane abarwanyi ba M23 guhagarara mu misozi ya Uvira maze bakarasa i Bujumbura. Ubutegetsi bwa Gitega rero babuburiye babubwira yuko bugomba guhagarika ibikorwa by'ubushotoranyi, ndetse no gukomeza kurasa M23 muri Kongo. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa nuko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wamaze gusaba ubutegetsi bwa Kongo kuganira n'abarwanyi ba M23. Ambasaderi w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu karere k'ibiyaga binini yasabye ubutegetsi bwa Tshisekedi kuganira n'abarwanyi ba M23. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uravuga yuko ibiganiro bya politike ariyo nzira yonyine yo gukemura amakimbirane ari mu buseruko bwa Kongo. Uyu muryango w'ubumwe bw'Uburayi ariko urarengera ukongera gusaba igihugu cy'u Rwanda kuvana abasirikare barwo muri Kongo. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uravuga ko ufite amakuru yizewe yemeza ko abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo. Uyu muryango w'ubumwe bw'Uburayi ugasaba yuko abasirikare b'u Rwanda bava muri Kongo vuba na bwangu. Ibingibi kandi ni nabyo bivugwa n'ibihugu by'Uburayi. Ibihugu nk'Ubudage, ibihugu nk'Ububirigi, ibihugu nk'Ubwongereza bimaze gufatira u Rwanda ibihano bivuga yuko abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo kandi ko bafasha M23. Ibi byanasubiwemo n'igihugu cya Canada, ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zigasaba yuko ngo abasirikare b'u Rwanda bava muri Kongo. Imirwano rero ikomeje kubica bigacika mu buseruko bwa Kongo, aho abarwanyi ba M23 bakomeje kwigarurira ibice byinshi muri Kivu y'Amajyepfo.